Ndakuramukije wewe udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nyana yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'isata bitandukanye, igisata cya politike, indero, umutekano, amagara y'abantu, uburimyi n'ahandi hose, maze amakuru akadushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. CNDD-FDD yategetse abenegihugu gutanga amafaranga yo kugurira inka umunyamabanga mukuru. Mu yandi makuru tuza kubabarira ko hari bari kwibaza bati se birya bisuma bibiri bavuga navyo nyene vyarabanje kwikorera imisaraba yavyo. Ivyo bisuma bivuga ni bihe? Turasheka kuza kubashikiriza hano makuru ku buryo bw'idonido. Reka rero tudatevye tubagezeho idonido rya makuru, tubanza kwibutsa wewe utari wafise na subscribe icyo utegereza no gufyonda ko maze amakuru akajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Kiremba muri komine ya Kiremba mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi, abenegihugu bari hagati y'ishavu no kwihangana mu gihe hasigaye iminsi mike imbere y'urugendo rw'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Hariko hasabwa intererano zivuga ko ari itegeko ku ngo abadandaza n'abakozi ba leta. Amafaranga asabwa ni menshi cyane kuri bamwe, nta mpapuro zitangwa zemeza ko hatanzwe. Imbonerakure zica ku nzu zitoza ayo mafaranga, izo nabo zikaba zizwi cyane ku mabi zikorera abantu. Ivyo bikaba vyatumye abantu benshi bagira ishavu. Intererano itegekwa ku bantu bose kubwishinga ntahe vyinshi. Umuryango wose utegekwa gutanga amafaranga angana n'ibihumbi 2 y'amarundi. Utayatanze agashobora kugira ingorane n'abategetsi bo muri ako karere. Abakozi ba leta basabwa gutanga hagati y'ibihumbi 3 na 5 by'amafaranga y'u Burundi, mu gihe abadandaza basabwa menshi cyane kurusha abandi. Umuntu wese atanga ibihumbi 10 by'amarundi canke mbere anarenga bivanye n'ingene ibidandazwa vyiwe bingana. Twebwe abadandaza nitwe twama turenganywa kurusha abandi, naho urudandazwa ruba rutagenda neza utegerezwa gutanga. Ni kumwe mu badandaza b'Ikiremba avuga. Amafaranga menshi ku ndongozi nkuru, ku bantu bafise amabanga akomeye canke bashinzwe mu mabanga n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Amafaranga asabwa ashobora gushika hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 500 y'amarundi. Abafise amabanga akomeye bafatwa ko bakwiye gutanga menshi kurusha abandi. Hari n'abatanga gushika kuri 500 atasiguro yemewe ziganzwe. Niko umwe mu bayobozi bakuru avuga, ariko akaba atashatse ko izina ryiwe rimenyekana. Uko gucamwo imigwi abantu bituma benshi bavuga ko batunganirijwe nabi, kandi barabwiwe n'izo ntererano zisubirwamwo. Amafaranga yegeranywa azokoreshwa mu kugura ingabire y'ikimenyetso, nk'uko amakuru ava muri ako gace abivuga. Ayo mafaranga ariko aregeranywa azokoreshwa mu kugura inka
izogabirwa umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo mu rugendo rwiwe rutegerejwe mu ntango za Ndamukiza za 2026. Batubwira ko ari ayo kugura ngo dutere iteka urugendo rw'umunyamabanga mukuru, ariko kuri twebwe ni nk'itegeko ryinyegeje, ni kumwe mu banyagihugu avuga. Ico gikorwa cyo kwegeranya amafaranga kirongowe ku rwego rwa komine na Juvenal Sindayigaya arongoye umugambwe muri komine Karere, akishimikiza imbonenakure mu guca kunzu. Baraza kumuhana bakandika izina ryawe nayo utunze, ariko nta rwandiko baguha, nayo utanze ariko nta rwandiko baguha rwemeza ko warishe. Ni kumwe mu banyagihugu avuga. Amazina y'abatanze amafaranga yandikwa mu bitabo vya zone canke vya komine atacemezo na kimwe gihabwa abenegihugu. Abanyagihugu barushe uko kugwiza amafaranga atozwa gutuma abantu benshi barushiriza kurambirwa, cane abadandaza. Bamwe bavuga ko baheruka gutanga amafaranga agenewe ibindi bikorwa bya leta. Haraheze ukwezi kumwe gusa badusavye hagati y'ibihumbi 50 n'ijana yo kwakira uramatari, ubu naho n'izindi ntererano birarenze. Niko umwe mu badandaza ashavuye. Amakenga ku muco no kuba ico gikorwa kidakurikije amategeko, kuba atampapuro zitangwa kandi gutanga amafaranga bikaba ari itegeko, bituma hibazwa kuco naho ayo mafaranga aja. Mu gihe atagitasi gitazwe twomenya gute ko twarishe? Ikindi ayo mafaranga aja hehe? Ni kumwe mu banyagihugu abaza. Benshi babona ko ivyo bikorwa vyari bikwiye kugengwa n'amategeko kugira abenegihugu bakingirwe kandi habeho gukurikirana neza uko amafaranga yakoreshejwe. Kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi muri 2005 inyuma y'amasezerano yarusha yo mu myandagaro 2, ivyo bikorwa vyo gusaba intererano ku nguvu vyama vyiteguwe n'inzego z'umugambwe n'imbonerakure zawo, bigatera kunegurwa no kutizigirana mu banyagihugu. Naho mu yandi makuru nk'uko twari twabibashikirije mu mpfunyapfunya y'amakuru yagize yibanda ko hari umwana yigeze kumbaza akabazo ndakaburira inyishu muri Bibiliya. Yagize ati, mbe burya birya bisuma bibiri bavuga navyo nyene vyarabanje kwikorera imisaraba yavyo canke Yezu yasanze bamaze kubimanika? Kigeze ubu sindaronka inyishu. Uwo menya uko vyagenze araheze amfashe. Ayo yari amakuru y'Igorogota muri Israel, haraciye imyaka 2000. Tugaruke hano iwacu mu Burundi muri 2026. Mu minsi iheze Perezida Ndayishimiye n'umupfasoni wiwe Angeline Ndayubaha bari bikoreye umusaraba, bariko bibuka amagorwa ya Yezu Kristo, inzirakarengane yabambwe ku musaraba izize urubanza rw'amanyanga rwakozwe n'abatwara igihugu. Christian Butoyi arumiwe. Iyaba Christian Butoyi yavuze ko mbure hari utubazo yari kubaza hano bubahwa. Mu nkundire ntitize umunwe wiwe nawe ataruhusha yampaye. Banyakubahwa, jewe ngira nkwize imyaka 12 mu mpimba, sinzi ico nzira.
nabonye muri Nyakanga 2014 abapolisi banyambika amapingu, banyicarika ahantu, bazana telefone yibuye iriko amaraso, hanyuma bahamagara abamenyesha makuru. Nabonye umuvugizi w'igipolisi atanga ibiganiro ngo nishe ababikira, ngo nabanje gufata ku nguvu abo batamakazi b'imyaka 80. Nabonye banzana mu mpimba mu myaka 11 ishize, maze hano sindigera mburana, ndaranze ivyuma, imvura ije irankubita, singira uwundaba ivyanje ndazi ko mubizi. None bigenda gute ngo mungirire impuhwe umunyororo w'i Galilaya mu Buyudaha, amaze imyaka 2000 abambwe i Golgota ku kirenganyo, ariko mukabura impuhwe zanje, umurundi mwene wanyu, kandi mubizi neza ko nanje ndiko ndarenganywa. Uwo musaraba ko wagenewe twebwe abanyororo, bigenda gute ngo mwebwe muri mu ntebe ya Herode na Pilato abe ari mwebwe muwikorera? Mwoba mwipfuza kunsanga hano ndi namwe mukaba abanyororo? Mwebwe mureka Barabasi bo mwiperereza bakaguma bidegembya, mugapfunga indiri z'inzirakarengane. Uwo musaraba wacu muwironderako iki? Erega si umusaraba w'ifiyeri, ahubwo ni umusaraba w'amagorwa yacu mudushinyagurira. Nari mfunzwe ntimwandaba. Iyo nsomye muri Bibiliya mbona ngo nari mfunzwe ntimwandaba, ngo bazomubaza bati wapfunzwe ryari ga mwami? Ntitwakuraba. Iyamara mwabatware nimutabona Yezu Kristo muri Kristiya butoye n'izindi nzirakarengane muboshe, murashaka mureke ayo mafilime atagira mvura yo kwikorera ibiti, ntaryoshe na gato. Aya rero niyo makuru twari tubafisiye none. Dushimira wewe udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose, tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho dushikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, izatakendero, umutekano, uburimyi, amagara y'abantu, politike ndetse n'ahandi, maze amakuru akabashikira ku gihe mu nyuma yo kubona notification mu gihe wafyonze ku kayogera. Karero tubashimire, mukomeze kugira mahoro y'Imana, turabakunda cyane kandi rwose mugire Pasika nziza.